Una swali nataka nije hapa hapa. Muri diri ya life. Ejo life Samuel is hotel azochiwambaye. Ahubwo gusa genda gira ikigongo bamwe baguma bagiharira. Kuko bodaboda ingaho muri iyo misozi yawe. Makandamu ya Isaac TV ho. TV mubona turi ku kibugacindege aho Kidumu kibuganizo agira shike nyene mu kanya. Abantu ni benshi kweri baje kumwakira, urabona yuko abandi sinamesha bakuru baje kumwakira ari benshi, udushugwe amashugwe amakamera reka turabigira. Una swali nataka nije hapa hapa. Swali moya najibu. Ndio. Kano kanya Kidumu kibido umwabaririmvyi Burundi butunze kandi twishimira akabashitse kuri gacindege Kyonda habona neza ko afise igiteramo kidasanzwe Nyabugeti. Kano kanya arashitse kuri gacindege Kyonda. Kidumu turagoye ikaze mu Burundi. Murakoze cyane. Ndanezerewe urugendo rwari rurerure ariko ndashimira Imana kubera ko nashitse amahoro. Yego mu Burundi ni muhira wamawaje ariko kandi ukama uza uje umadiri atandukanye kana kanya Kidumu ni kiye kintu kimuzana. Diri muri diri ya life. Ejo life Samuel is hotel azochiwambaye. Ahubwo gusa genda gira ikigongo bamwe baguma bagiharira. Kuko bodaboda ingaho muri iyo misozi yawe kuri Bujumbura mugira mubona ibintu. Yego kururika indege cyangwa gufata indege kuri Kidumu ajanye n'akazi bari bisanzwe. Ahubwo ndatinya indege sana. Ndayivamo namaze kugira ingorane ku mutima. Yaba bishoboka ndonga amahera gusa kuri SMS cyangwa kuri WhatsApp sino kuri indege. Urumuri genda ubutumwa wotanga ku bandi baririmvyi bakiri bato bivaye no kwitwa tukuboneza ku madira kaze ukarihigwa byose cyanye tukamatwaje kugwakira. Ndifuza gutanga message ku baririmvyi bakiri hasi cyangwa bakiri bato kugira nabone nibakura abazovi baca mu babonyuza. Petit attention. Icyo no babwira nizo zibika zaramagi. Asante. Kuri Samuel is hope, okay, c'est pas. Pasteur ya kimbeli.
nuko rero Kidumu kibuganizo akaba yigiye gushika ku kibuga c'indege akaba agiye aho yotanga conférence de presse ku banditsi n'abamenyeshamakuru.